we nawe uri kurarondera amahera kugira ngo uze wirondera agasore kumutse kameze neza kameme oya bro no muga nk'umuhungu vraiment avuga ngo yemeye kugenda umukobwa bari bamutwara mumenye byose nagasuzuguro kadasanzwe n'Imana ubuyisuzuguye kugira ngo abantu benshi baburonke ku bwinshi none urabizi ntabyo nzi gusa kuko yabeshe makuru rero naho nanje ndiwe nico kibazo umva bahigutura uraryoshye niko no oya uraryoshye ubuyi bwanje mugabe hanyuma ikindi kintu nobifuriza ndifuza ko mwotera imbere cyane gose mukaja kwindi level hamwe nyene ahantu hose uhonyura n'umwana akavuga ndavuga flipji aba bakozi ba Flip GTV ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mbe mumeze neza twe turi cool turi swaga nkuko mubibona tuba turi ku kazi tuba tuhagiye kuba ronderera amakuru agiye atandukanye nkuko mubibona rero right now nyene hameze fresh meze neza urabona ko ndi kumwe n'umu baby bit isa c'est fresh c'est bon kubona nakotse ndakumbuye aramutse abakunzi ba Flip GTV abakunzi ba Flip GTV nibaze ko mumeze neza cyane gose nanze meze fresh meze bon umuntu wese kadukurikirana mbweti yambu hama bivanye umwe oya nane ntacyo bitwaye bizu umwe wese vraiment ku giti ciwe ahari umuntu wese kararaba kino kiganiro ndambwiye ati mwaramutse ufise ingorane kanaka nawe asenga Imana biragenda neza ndamutsa nanje oya reka sawe sinajeje twarize tuzi imbere ya kamera narakuramutse okay abo bakunzi ba Flip GTV murabona ko ndi kumwe n'umwigeme mwiza nokubwira ko bamwitara boss Ramishatsi la gogo kanibi nandi mazina menshi la MPTV ibyo byose bashaka kubimuhamagara akakwitaba atangorane uno munsi rero navuze nteka ndamurondere kugira ngo tuganire nsanzwe ndanamukumbuye ragogo ubuyi musururu mbega barawunyoyesha ndakumbuzi n'iryari dosura gutyo ndurashaka kuzongera ndaguhaye uramagafu basinze kugirira wowe urazi kubukora ndabwira mama nkorere navyo ushobora ndabizi yes murabona ko neza na neza nyene ndi kumwe n'umwigeme mwiza mbega ragogo twitege ryari gutwara irindi higanwa nka mbega higanwa mu connect gitwa boss lady miliyoni imwe urabika ubuyibereye mu nzu canke warakoresheje hari umuntu abika amahera nyene umuntu abika mu mugambi mugapana mu ntoki aya mahera babika mu mugambi ucuravuga ati reka ndashire mu buyi dukora ubuyi nze ndabaha abantu binywera ubuyi bamererwe neza yego cyane gose mugabo mutahe ni muke nibaza n'imitahe dukore utangwe gukora umaze kunguka ayahe mafaranga kuri ajya mahera waronse si ngombwa ndayavuge mugabo akunguko karimo yego konti hari kwangana kuri konti hari kwajya nyene yes mwino minsi turi haje kubona abantu zenya abamama bakuze batwara imisore we nawe uri kurarondera amahera kugira ngo uze wirondera agasore kumutse kameze neza kameme oya bro no jewe vraiment umuhungu yoba yumvira je yuko jewe gogo no mutwara vraiment subiza umutima mu nda sihodi jewe no fuma sadira mu bukumi vraiment nshaka kugenda jewe akumvuga ngo wewe dufate par exemple wewe nagushimye ngo icyenda gukwa sha oya kweri ucuza kubimbwa nkamwe Clementine yarimye nana kimwe none mbayeho neza ngaburira yego urukundo rurabaho kandi n'ivyabya muga nk'umuhungu vraiment avuga ngo yemeye kugenda umukobwa bari bamutwara mumenye byose nagasuzuguro kadasanzwe n'Imana ubuyisuzuguje ye mukorana na Mr Koresha umwanya waravuze ati jewe bataje kunkwa muhira je shobora kuva muhira mbega warisubiye ko canke gana nje gusa tuvugane nyene direct umviriza n'ubu ni kurya nyene je nta muhungu
yovuga ngo bigenze ukuntu ngo ndamukwe jewe nta n'amahera mfise yo kuba nta sindi umumiliyardere cyangwa umubiliyari. Ni wewe naragogo uri kurarondera amahera kandi uri kuyarondera nishaka. Ni muri ko murabagera. Wewe rero uri kuyarondera nishaka ryinshi. Biboneka yuko uri kurarondera amahera kugira ngo ntagire umuntu azoza kugarako. Suko amahera kugira ngo tuyarondere ntituyarondera kugira ngo tuyashire mu bintu by'ibintazi by'abahungu n'ibiki. Amahera tuyarondera kugira ngo tubeho neza, amahera tuyarondera kugira ngo turonke icyo twifuza. Kandi apare y'ivyo urayarondera ego sikuvuga yuko umuhungu aje uca ufata nambara utuntu ubufise naho byawe bimbijana ngo uca ubinyegeza. Murabikorera hamwe mugapana kuvuga ngo sheri ngo ndagukoye. Yani mukorere hamwe kubera urabona uyuko ubuzima tutabeshanije vraiment bakunzi ba FreeBGTV ubuzima buragoye nimuvugisha ukuri ntacyo bitwaye. Ubuzima buragoye kandi amahera kuyarondera tuzondera dupfa tuyarondera urumva urayaronka mugugu mushaka yande Bill Gates aracyara aguma wiruka rero nababwira yuko amahera aguma ryoshe ijana kandi njya nka murindi muga vraiment je nta muhungu vraiment novuga ngo sheri twagenda gukwe jewe no chanda gusuzugura. Okay, usanze uri mu directrice generale wa M2MP TV. Mbega byagenze gutegira abakwizere mu urongore TV television aha mu Burundi kandi television ubona ko yifashe neza. Je tumumenyesha makuru nyene urumva no wo mu directrice ari uko television ari yiwawe rero television si yiwanje ndumumenyesha makuru nyene ego nkuko kwawe urisi yandisira. Okay, tugarutse kandi kubijanye n'ubuyi mbega usaba iki niki kibuze kugira ngo ragogo atanguze umugambi wiwe ukomere ubemwe ingufu nyinshi habuze iki kugira ngo abantu bariko baratwumviriza nyimba hari ico boterera kuri ragogo mu gukora umugambi wiwe wo gukora ubuyi kugira ngo tuvyibuha neza. Ubuyi bwanje sinovuga ko ari ikintu kinini yakibuze abantu benshi ndabashimira barakunda kunshora cyangwa bakampa commande vraiment kandi nkashima. Ikintu kibuze rero numutahugwiriye kugira ngo abantu benshi baburonke ku bwenshi uko urabona nk'ubu usanga ndiko nkorera mu makariti amwamwe urumva usanga umuntu ariko arakorera ngaha mu gisagara urumva ugasanga umuntu akakorera mu gisagara nyene ibice bimwe ugasanga abantu benshi babuze ku mpamvu y'uburyo rero navuga yuko uburyo aribwo butuma umuntu agera kure. Ubu buryo mfise ntibuhagije yuko n'abantu bari mu misozi boshobora kuburonka marketing vraiment barayizi barazi ko buhari benshi haba kuma Facebook barantumako bakantelefona benshi kandi kuri murakoroza cyane hariho n'abashigikira bakamfata mu mugongo mugabo haracakeneye uburyo urumva sindaro umuntu yaravuga ati duwo mugabe nyene dushinge society fatika azana imitayi fatika dukore nahandi ho vraiment ntangorane nimwe novuga yuko abantu benshi barabuzi na publicité yarabaye henshi hashobotse barabuzi buri bwaragogo mu kubyo byoshe nkawe nararyoshe none urabizi ntabyo nzi gusa kuko abesha makuru rero naho nanje ndiwe nico kibazo umva bahigutura uraryoshe niko numva uraryoshe ubuyi bwanje mugabe yes usanze uri muri entertainment aho wavuze ko n'umujournaliste mbega uhanura iki bajya ba journaliste musanzwe muri mu kazi kamwe apana jewe bajya babigeme musanzwe muri mu kazi kamwe nikiye kintu ubona wabatoramwo inkikosa ukabona bahanura abigeme nkanje umuntu wese yemera agafata microphone gutya ndamukunda cyane kubera yuko n'ubuzima kandi ikindi kigira kabiri urinze wemera gufata microphone uburi umukobwa vraiment avuga ati ndiko ndarondera kazoza kanje ntawe uzi Imana cyane ibintu ntawe uzi uko bigenda rero umukobwa wese afatiye microphone apare kicimba gije shumesha makuru ndambwiye ati vraiment Imana imuhezagiye Imana imuhezagiye yes bakunzi ba FreeBGTV murazi neza ko twe tuba turababosi muba muri ababosi bacu natwe tukaba turi abakozi banyu rero nabasaba yuko mwokanda subscribe kuri channel yacu ya YouTube kamuca mugenda no kuri musuhura Power TV mukagira subscribe hamuna neza na neza ko bariko barakora neza cyane gose kugira ngo umuziki canke entertainment canke mupira
urukino rw'umupira bakunda kuruvuga bajya batipe mwaho wabakuye bajya yena abatipe bacu kandi cyane gose twebwe turabereka umupira twebwe vraiment kuri musura pa bativu umuntu atarajya kuraba ibintu byawe je nibaza yuko gisinziriye basha nimwikangure basha hariho amafilime meza harabaho amafilime meza harabaho umupira harabaho ijambo ry'Imana harabaho amakomedi bande habaho ibintu byiza cyane gose biryoshe naragogo wese jewe cha wibaza vraiment nakunatisha oya no uciye biheba rero sindimwo uciye biheba yes umushatsi wawe wabuhagaze muri mwigarama ingana gute umushatsi wanje basha sino kwiyemeje mu buzima siniyemera kugira ungane uku umushatsi wanje ya umushatsi wanje uramaze imyaka 2 n'inusu ariko sinovuga ngo ihagaze mu igarama zimeze uku guko ntavyo nzi ndasuka nkasukurura kandi ni naturel ndasuka nkasukurura mugasi menya ngo no sinza control ubuzima no bandiko ndagora ubuzima bwanje ikintu cyose ndagura nkashira cyangwa nkasuka nkagenda gira icyo babwirira abakunzi ba Flip GTV ndabakunda cyane gose kandi n'abakorayo ndabakunda cyane gose bakoresha umwanya uroze ingene ndabakunda cyane gose undi muntu nkunda ndakunda umuntu umwe ndamuvuge ndakunda ragogo cyane ko barugira uvuge je none hari undi muntu akora muri Flip GTV atari general nisa iyi mikro busindi ko ndayifise shatse najewe ndashobora kubumenyesha kuroga ndakunda cyane hanyuma ikindi kintu nobifuriza ndipfuza ko mwotera imbere cyane gose mukajya kuyindi level hamwe nyene ahantu hose uhonyura n'umwana akavuga ndavuga Flip ndabibifuriza nibaza ko mubanyimenyesha makuru bari ngaha mu Burundi bose atamuntu numwe atazi Flip GTV birashika mu bantu dukorana kare birashika bakaba bahari erega hari abantu batitaho ibintu we hari abantu usanga batitaho ibintu urabona agashobora no kuyibona ntagire subscribe none bigene nibiki gafyonde ko nacyo bitwaye none ndakubaza ikintu kimwe wewe uri kuri turamaze guhurira dufate nko mu bikorwa byinshi bitandukanye hama nkaba mbona yuko ubikora ukajya kuri YouTube ukabisanga ugakivuga ngo nta subscribe no kubita kwandaka none iyo nzigo ni nyabaki bikore ukubera abana abajya abandi bashitse hariya twe hari aho dushitse hariho naho abandi bashitse bajya abandi bashitse hariya hari ivyo bakoze aha turi natwe tuzodoga dushike ahandi twiyumvira kandi ashaka yuko nyene uburundi nyene bwaramaze gutera imbere kandi byaraheze nuko nyene kuko kera nta bamenyesha makuru batembera mwibarabara nko mugu Burundi bw'iwacu ni bwiza ikindi nobwira abantu bose bari hanze y'igihugu nobabwira yuko ndabakunda cyane gose ikindi kintu novuga nuko boza baragirira icizere twoza turagirira icizere dufate wewe iyi ntuze ni wanje oya iyi ntuze ya ni uri bosi wayo rero uri umurundi rero ni wowe nambura umurundi umunsi wavuye mu Burundi ukaja hanze ukizera umuntu wo mu Burundi hama akaguhemukira ni ikihe kintu wokora amaze kuguhemukira undi muntu usubira kwizera rero cyane ubwire ngo kenshi twebwe abarundi turate icizere ku bantu badufasha bari hanze kuko ndabivuze nka kiya kintu canje cy'ubuyi ari hano bace baguma bambwira bari hanze ngo nipfuza yuko dukorana ariko ndamaze guhemukirwa n'abarundi benshi cyane c'est-à-dire abantu bari hanze uraticizere ku bantu bo reka nse nk'uduse nk'abarangiza ni kiya kintu wari ushaka ko ndakubaza ntakubajije ucibaze canke naho byo bari bibiri canke bitatu byibaze ikintu wari kumbaza utambajije wari kumbaza uti mbega abantu bokurondera bokutora gute kuko bonora gute mwashobora kunyandikira kuri page la GOGO Burundi cyanke mukandika kuri musura pa TV nyene hariko n'ama numero ucintora kuri Instagram ni GOGO Rihana tapfuye kera niko banyita burya GOGO Burundi nabaye bugashire ko mugabo benshi bazi GOGO Rihana kuva kera ko barakunda kuvuga ngo sinzi era GOGO Rihana TikTok ni la GOGO
hose niryo nyene yego hose Snapchat ndifotora gusa Snapchat ndifotora gusa muga ntayo nkunda Snapchat nta nkunda mba nkunda umuntu ambone ukunyene meze imana yandemye Snapchat irabesha nti yari MC Brizo behind camera ni Mr Koresha umwanya ndabwira ati wasigaye duha amasanamu meze neza nanje nti ciao ciao turasubira mu bindi biganiro après